gihe Fizo nakeneye Sadbi nanjye ntabwo nkeneye Fizo tukeneye abanda hariya batuzanira fan base. Diamond ni msanii mzuri lakini kwa hivi namwanza sana Wizkid yeah. Uno munsi rero twabatumiye kugira ngo dushirikete ku masezerano ari hagati ya Sadbi hamwe na Crown Royal. Turabonye urasinye kontra na company tuvuga ati ije igufasha kugira witeze imbere, wowe ubona ari ikintu nyabaki ugiye gukora kurusha ivyo wahora ukora mu kazi kawe kamisi? Mvuga ko ije gufasha umuziki w'u Burundi, ko abarundi bakeneye ama collabos menshi, ari naco nabasabiye. Uno munsi rero nkuko Empire Avenue yabibamenyesheje mu munsi wa conference de presse, mugabo ni conference de presse idasanzwe kuko ni conference de presse irimo n'ikindi gikorwa gihambaye. Barabonye yuko amatangazo n'amainvitation yagerageje gusohora kuva ku munsi w'ejo na hirya y'ejo, babonye yuko ari Empire Avenue yari yahamagaje kuri uno munsi kandi tukayitaba. Ariko igihe kigenda ahasanze n'ubundi muntu ari witeze ariwe Crown Royal. Muti rero ibyo bagira bashikirize canke ibigira bihabere nk'ahandi. Araciye igisirayike Empire Avenue itanguye ibiganiro n'ishirahamwe yitwa Crown Royal. Barirongoye barabafasha kwinshi kuri iryo shirahamwe. Ayo masezerano rero bayiraniye sayansi ibiganiro byari bishingiye ku masezerano yo gukorana. Uno munsi rero Chess Empire Avenue irongowe n'umuririmbyi mukunda cyane Sadbi, akaba ari umunsi wo kuganisha Chess yuko agiye gukorana n'iri shirahamwe Crown Royal. Muti rero bimeze gutya hagati y'umuririmbyi n'ishirahamwe bayaga kuri byinshi, bayaga ku byerekeye aho umuziki ndundi ugeze muri iyi minsi, bayaga no ku byerekeye aho umuririmbyi ageze, haba ngaha mu Burundi canke haba ngaha mu karere ka East Africa mu bikorwa birakora. Baraheze vyinshi, hari umuririmbyi aratanga ivyiyumviro vyiwe, haba ivyo gusohora igitabo nshasha canke kandi igezweho, arasaba ivyo kuba yoshobora kuririmbana n'abaririmbyi benshi kandi bakaruhariwe bo muri kano karere canke n'akarere ka kure. Ivyo rero ishirahamwe Crown Royal baraheza barabiganira rirabimwemerera. Uno munsi rero bamaze kuganira bagahuza, nawe akabereka akamaro azobazanira mu kuba yose bukira ishirahamwe hamwe n'ibinyobwa byose rikora ngaha mu Burundi. Niho bageze rero kuri aya masezerano. Aya masezerano rero akaba agiye gutanguza Chess ibikorwa Empire Avenue igiye gukorana na Crown Royal. Nje kuseruka ikibazo cha Empire Avenue, mbaje kubashimira kandi kubona mwatwitondeye mukitabira ubutumire bwacu. Uno munsi rero twabatumiye kugira ngo dushirikete ku masezerano ari hagati ya Sadbi hamwe na Crown Royal, akaba ari collaboration, ugukorana kuzoba guhagaze ku gutezanya imbere hagati y'abo bantu babiri. Reka mvuge Sadbi hamwe na Crown Royal. Aha tuvuga yuko Sadbi aho azoba ari hose ashobora kuzoba aserukira ibinyobwa canke imitobe imivinyo ya Crown Royal, n'ahari Crown Royal hose hakaboneka umuririmbyi Sadbi. Ico akaba ari ikintu kinini cyane rwose, twari twashimye kuryoherwana na mwebwe. Ubwo murakoze cyane. Ibintu byinshi biri muri kontra iri hagati ya Sadbi na Crown Royal, hariho ibiri confidentiel n'ibitari confidentiel kuri abo, ariko nyamukuru
byoryohera abakunzi b'umuziki ndundi hamwe n'abajournaliste nuko iryo shirahamwe ryamwemereye yuko ku mwaka rizoza riramufasha gusohora album igezweho hamwe na collabo zitari munsi ya 3 ku mwaka. Urumva ko hasigaye aho muririmbyi, uwo muririmbyi nawe yarabemereye nuko brand yanyu ibinyobwa byanyu zoruhuka ata murundi n'umwe atabizi, haba ngaha mu Burundi canke mu karere aho bamaze gushinga imizi nka za Kenya, Tanzania n'ahandi. Ni byinshi bayaze, muzogenda murabona ihinduka ku muririmbyi, kandi mu minsi iza nyene tuzosubira tubatumeko aho kuko ishirahamwe ryaricaye riramaze gukorana n'abaririmbyi batari bake, riramaze gukorana mbese n'abajournaliste. Mu minsi yose twarabatumye ko igihe twariko turakorana amasezerano na DJ Fanny, kandi namubonye ngaha. Ubu twageze mu baririmbyi Satbi Ngumba kubw'ibikorwa byinshi by'abafise n'akazi kamurindiriye katari gato. Iryo shirahamwe ryaramwemereye kumugurira imodoka shasha agiye kurosana mu birori byo kwimushikiriza. Tuzosura tubatume musubire muze kudushigikira uno munsi. Rero nagira nsabe abashitsi bacu b'iteka babiri bashire umukono kuri aya masezerano yo gukorana. Nyuma yo kuyashira ku mukono tuce duha ikaze abamenyesha amakuru bari ngaha nabo babaza ibibazo. Murakoze cyane. Twizeyeho byinshi mu masezerano twagiranye, tuyasomera ngaha ariko turayazinanyeho. Twizeye neza ko ibi byo kunywa biraha n'ibindi dufise mu migambi, kuko nabwiye ko uruganda rwishinze gukora ibyo kunywa uva ntituraheza. Rero n'ibindi mu kiringo cy'imyaka dufitaniye, kandi twizera ko tuzoshima tukanongeraho iyindi tuzoguma dukorana neza. Twizere ko rero utazohesha nawe kandi ko tuzoshima ikivi. Dusinye rero cyangwa dusinye ibyo wiyemeje kuzoshira mu ngiro, hanyuma na Genoville baba mugenda neza. Mwese murakoze ko twizeye. atwijeje ko bizagenda neza. Murakoze cyane gushyigikira umuhango. Yabajije ati katabanga ririmo marke y'imodoka muzomuha iyi
sinze mbone TI sinze mbone Viti nk'uko yabagiriye ibanga kuri afishe yiwe. No munsi ndazi ko atari benshi bari biteze kubona Crown Royal ngaha. N'iryo banga ni ryiza kandi bizoba riryoshe. Uko nyene byabaryoheye bizobaryohera gusumba kuri uwo munsi wo kumushikiriza iyo modoka. Amaviti n'amatiya yaruzuye tuba twamaze kuzimushikiriza. Mugabo kuko yari agaseke gatekeye neza nico gituma twakitondeye kugira umuririmbyi wanyu mukunda ntitumumara amazi. La convention iri hagati ya Empire Avenue na Crown Royal. Mugabo nkuko tubizi Empire Avenue iserukiwe cyane imbere n'umuambassador wayo ariwe Sabi. Uko tuzokorana uko bazobijera ni gestion yabo cyo injiramo. Mugabo twebwe duhari kugira dukorabore na Empire Avenue iserukiwe imbere n'umuririmbyi w'amateka cyane Sabi. Nababwiye yuko mu masezerano dufitaniye na Empire Avenue haraho ayo twemerewa kuvuga, hari ayashobora kuba divirwe mugabo n'ayandi nk'amakozi interne. Ibikorwa bageze ko ndazi ko mu bishima, ariko twarabasabwe twebwe badukorere bije ku buryo ibikorwa bageze ko biduga, bisaba yuko indirimbo runaka idakorerwa muri Empire Avenue igasaba ko ikorerwa muri Wasafi Bantubo cyane hehe. Itwo twebwe nta kibazo biduteye, twebwe nta exigence ya studio, nta exigence y'iki. Mugabo icyo twasabye nuko wahandageze hashimishije duhera hajya kugira tuduze ibikorwa byiwe ageze, kandi twasanze nawe ari umuntu abyumva ariyo logique. Nico gituma tugeze kuri uwo munsi wo gusinya amasezerano. Kontra yacu nishimikiye ku mafaranga, ndaguhaye miliyoni 100 ngo akiragenda amajana 2. Oya, ishigikiye ku bikorwa tugiye gukora, haba ku bikorwa agiye kudukorera, haba natwe ku bikorwa tugiye kumukorera. Nayo mafaranga arimo mugana babwiye ni techniquement harimo ibibazo mudashobora kumenyera. Kibazo cya mbere ati Crown igiye kuba management yayo, mwamuhaye amayangahe? Imiliyoni amajana 9, amajana 8 singahe? Jewe nka Sabi narakoze cyane imyaka myinshi, narabaye brand ambassador wa music. 20 millions, 30 millions, 40 sizo dukeneye kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere. Dukeneye izirenze izo kabisa. Sasa mu gihe nzi neza icyo mushaka mwebwe, amarira yanyu aba journalist, amarira y'abafana batuma umuziki wacu kuri gutaba mpuzamakungu. Okay, nari gusaba 60 millions, 80 millions kugira ngo mbe brand ambassador w'iki kinyobwa. W'ikinyobwa icyo aricyo cyose kuri uno mwanya ni hejuru ya 80 na 90 millions, ariko 90 ndazifate ndazishyire mu muryango wanje gusa, kandi ndi ngaha kugira ngo serukire igihugu, kugira ngo nzimye amarira y'abantu bamaze imyaka bavuga ngo umuziki wacu nutere imbere. Rero ko tumaze imyaka twifuza yuko turonka aba investisseur investissa mu muziki, bashiramo amafaranga menshi. 80 millions gani make ntiyongira Sabi International, ntibishoboka. Aba investisseur ngabo baraje, ndaronsa amahirwe yo gushika imbere y'umu investor ati Sabi ndakeneye ube brand ambassador, ushaka ngahe? Nanjye Sabi ndishuye ni ntuma mahera, teza imbere ibikorwa byanje kugira ngo amarira y'abarundi tuyafute. Je naho nzopfa nkenye, je ndatunze n'ijya modoka yanjye irakaze, nuko meze neza ndarya, nkabyuka nkaryama n'ibindi. Rero ndavuga nti rega tuvugire abandi, dukore igikorwa cyo kuinvestisa mu muziki w'u Burundi. Ndizera yuko bizokunda.
mu gihe iki gikorwa ntagishize mu maboko yanje ku nyungu zanje na management na family yanje, ahubwo nagishize ku nyungu z'umuziki w'Uburundi muri rusange. Ni ukuvuga yuko uno munsi dufise investisseur ashobora kuduhuza collabo na Diamond, ashobora kuduhuza collabo na Chris Brown, why not? Ashobora kuduhuza n'abaririmbyi benshi ba East Africa. Sicyo mukeneye none, cyo dukeneye bon, why not? Yarabaye yarabaye, ariko reka mbe honest, muri iki gihe Fizo nakeneye Sadbi, nanjye ntabwo nkeneye Fizo. Dukeneye abanda hariya batuzanira fundraise. Ibyo tuzobigira kamugenzi kugira ngo tubashire hamwe mwebwe mwiyumvira ibindi bitari bafise akamaro. Ibyo kuri uno mwanya dukeneye kuba please bibe nkako mudushigikire muri iki gikorwa. Reko za miliyoni 80 nashize kuzijya jenyene, nashize ko duteze imbere umuziki w'Uburundi muri rusange. Ego ndashaka kukivuga ko ikintu jewe ndasinya na Crown, hari amakampani nemerewe gukorana nayo n'ayandi ntemerewe. Ego dusegura nyinshi zaryamye mu buryo bwo gusohoka muri kino gihe, imyaka iragenda ntidufise za ntuzenye zo gusohora indirimbo ngo nonja harya basore ata strategy hari. Strategy ariyo yose ikeneye amafaranga, ariko muharure yuko kuva uno munsi mvuye ngaha muharure ku mezi 3 collab. Diamond ni msanii mzuri, lakini kwa hivi namuanza sana Wizkid turabonye urasinye kontra na company tuvuga ati ije igufasha kugira witeze imbere. Wewe ubona ari ikintu nyabaki ugiye gukora kurusha ivyo wahora ukora mu kazi kawe kamisi? Mvuga ko ije gufasha umuziki w'Uburundi, ko Abarundi bakeneye ama collabos menshi, ari naco nabasabiye. Okay, ego. Eske wewe nkawe atari banga niwe muririmbyi wa mbere ufise ko target? Aha, ni benshi ariko nzobakubwira bien fait next time yaga. Okay, turabonye iyi company murasinye kandi ukunda kwizegwa cyane n'ama company menshi. Turabonye wasiri Blarodi he na hehe. Eske we nakaye kabanga ukunda gukoresha kugira uronka amadiri mwaye naya? Je brand yanje ndayipanga neza, iri very well. Even iyo duhuye n'abagwiza tunga turavugana bakumva ko hariho ideas naho yo bankeya, ariko hariho ivyumviro byo gutera imbere. Nabo iyo mpuye n'abantu bafite umutima barabitahura bakama deals. Okay, Sadbi twarashoye kubona collabo yawe na Meddy, twavuga yuko ari collabo yagiye iravuga ko amajambo menshi, iko turobuza akanya tukubaze gato yuko iyo collabo, eske iyo collabo wewe uravye ni yahe nzira imaze kukugororera? Ibintu nzira nyinshi cyane, nyinshi namwe mubona. Urabona no munsi dumuririmbyi wa mbere afise views nyinshi muri Profane, kuko hari abandi ntazi ma gospel hari abazikoma. Muri Profane mfise ngoma nkwize 2 millions abanyarwanda, cyane muri Kenya indirimbo iri hits. Some peoples batanguye kumenya Sadbi, ni ibintu byiza. Okay, Sadbi twavuga yuko uri cyitegerezo kimwe mu baririmbyi bo ngaho iwacu. Eske we mu Burundi ugiye kubafasha kiko hari baririmbyi wabavuze ko ugiye kuzura kuri amakorabo? Eske niho uvuga ati je nkoze nka korabo n'uburinzi yo hanze no shobora gushiyamwe umurundi w'iwacu? Eske byo bintu tuzoyibona? Izo system zizoza, mwe mushikire gusa muzoraba izo system kwa nzocha hose, ngoma ndafate contact ndazihe n'abandi zinyuma. Okay, tuzoshaka kubona muri Empire gusa. Nibaza yuko abo tumeranye neza bizokunda, abo tutameranye neza bagomba kuja ku murongo kugira ngo duhanahane dukundane. Ujya abasanzwe bariho abo mutameranye neza? Bariho ariko nta mpamvu yuko tumerana nabi. Okay. Tubihebe tubivemo ni ibintu by'uburofu. Okay. None Empire Avenue beshi baragiye baravuga ati abarinzi ngo baguheze ko baguma bavayo. Eske we abantu biyumvira ukuntu nkuko kandi bakaguma babona utera imbere wababwira bavayo bajahe? Abavayo bajahe? Oya benshi nivyo baguma bavuga ubwa mbere bavuze ngo bavayo bajahe. Barashiye ko na Miss Erika ari mu Rwanda avuga yuko babashi baravuga yuko yasubiye muri Kirundo. Turabona harabaho ibintu byinshi barababeshe. Empire Avenue n'umuryango twarakora ikintu kimwe twese gituma tugira fan base nini. Nta muririmbyi mubaze Erika ko afise kontra
ariko nawe yogenda ariko turi kumwe n'ubu tubana ngaha tugenda turi kumwe n'umuryango wiwe Best Life nta contrat dufitanye nta muririmbyi n'umwe dufitanye contrat twari umuryango kugira dutezanye imbere profit izina ryanje kuri ragira ndashaka gupushinga ariko gusa ushaka kuba harabaye kutumvikana kutumva ibintu kumwe ariko Empire Avenue Bentura ari hajya Benasa ari hajya vuba turabaha ibikorwa byiza. Oh, okay. Sadbi turashye kubona hariho ikintu kigeze kuba uravuga ati je nama nayibabwiye mu wundi ntibakora ama base. Eske we ni cyaye ikintu ubwira abarinzi byasanzwe badakora ama base kugira umuziki ubandanye utera imbere? Bandabireko yaga